Nyeriteka Sizohagera yaragendeye umutumba Nyambuye yo muri komini Sare yo mu ntara ya Bujumbura kwigenezo rya 13 ntwara n'umwaka aho yari agiye kwirabira ibikorwa by'iterambere biko biraharangurirwa. Yabanje kugendera abenegihugu bo kugacimbira Nyakabanda borora ingurube yabagabiye. Avuye ngaho yaciye aja kuraba inyanja yororeramwe amafi, mu nyuma acaja kwifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba Nyambuye. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye arabona n'abatowe mu nzego z'intango bo ku mutumba Nyambuye aho yabibukije amabanga bajejwe nko kwitaho umutekano, iterambere, amagara y'abantu n'ibindi. Kugira ngo umutumba ube isoko ry'iterambere, abenegihugu baho bategeza gukanura bakaraba ubuzima bw'umutumba. Muri iyo ntumbero yo kuraba ubuzima bw'umutumba, abatanu tuba twatoye ku mutumba ntibashobora gukwira mu nzu 10 zose dufise canke buri muhana. Icyo gituma baca bishimikiza ubwa mbere bagatorora abategeza kubafasha kurongora agacimbiri. Ibyo bamaze kubikora kubera ko agacimbiri nako nyine usanga ari kanini, abo batanu batorwa nabo batokwira hose, baca baraba ingene bifashisha inzu 10 bakaziha umuntu aza arafasha. Kuba rero uri nyumba 10 mu bisanzwe uvise uruhara rudasanzwe kugira ngo ufashe ubwa mbere abenegihugu bo muri izo nzu 10. Zirya nzu 10 mwese muri abazimyamuriro, ni ukuvuga umubanyi agize ikibazo nawe urashikirwa. Rero ikintu cyambere dukwiye gutahura nuko muri zirya nzu 10 bose baba ari ababanyi, utegereza gukingiranira hagati yacu. Uburyo bw'intwaro nacyo cyo gusa kurarika abantu bazi kuri kuba rusange, arajejwe no kuraba mbega muri zirya nzu 10 aba bantu ndongoye muri zino nzu 10 amagara yabo yifashe gute, bararubiyarura mutwe, haratekwa za kanyanga. Nje ndimane naso byo gusanye antuzotora kanyanga na nyumba 10 muce mu mutwara bwo niyo mbarengere bateka kanyanga mu nzu 10 kuko nabaziteka niwo barakuri nyumba 10 atavyobuze. Mu bisanzwe uri nyumba 10 uri nka uri umuvyeyi w'izo nzu 10. Umuvyeyi nawe iyo avyutse ikintu cyambere akora abanza kubaza abana biwe bose ko bavyutse. Uri nyumba 10 niba uri uraza umanya ku mugatondo ku mugoroba watagenda kudura cyo kuri buri muhana ukaramutsa ati mwirwa amahoro murakwiye ni intore uratenda kuryama uwanyuma. None ko jejwe inzu 10 sibyo none uri nyumba 10 ntumenye bujejwe ingene bajyamye, ntumenye ko batashe, ntumenye ko hari wakomeretse, ntumenye ko hari wafashwe n'indwara ugasanga yarembye, kuko uri nyumba 10 ugasanga rero umuburongoye arembye ututabaza izindi nzu kabwa ati dufashe hari umubani yagize bisa ko tumutwara kwa muganga. Aho ninde ni wowe nyumba 10. Umisanzwe nyumba 10 niwe byukuri aserukira leta mvyeyi koko, kuko abari hafi y'abene gihugu. Nyumba 10 atenda kuraba mbega muri no mihana 10 mbega abantu bararima, yagiye guteragira ukamubaza kubera iki turi mwirima wewe kumbona uguma wicaye ufise kibazo iki, ukamubaza kuko urumva natagenda kurima azoca aburi vyajya usangere bariko bariba canke aguma arengana zarasegerereza kandi mwarimye abona. Bibaye ngombwa bikunaniye uhamagara umukuru w'agaciro ati nkumhanurire uyu muntu agenda arime, ejo dukeneye umuntu azava dufira kinzara kandi twarima ariko aratubona. Niba afise ikibazo natubwire, mugabo kuba yicaye muhira ni ngorane kuri twebwe tuba tujejwe zino nzu 10. Mu kurangiza ibikorwa by'uwo munsi, Nyeriteka Sizohagera yarashikirije ingabire y'ingurube 22 ubucimbiri bugize umutumba wa Nyambuye, yongera aratanga n'imiringoti izoshikana amazi meza mu bene gihugu.